Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Jana nje gushima Imana. Mimi nilikuja kushukuru. Tariki 28 z'ukwa gatandatu. Tarehe 28 mwezi wa 6. Nagiye muri ecography ya nyuma. Nilienda mu ecography ya mwisho. Dr. acambwira ati umwana ameze neza. Ari muri position nziza. Iko ku position nzuri. Ariko ikibazo mbona. Lakini tatizo naona. Placenta yawe yarabotse. Placenta yako ishaoza. Ati rero sasa bisaba ko ubanza kuja kugira ama examen ndaba ingwara wowe ufise kugira ngo menye ico byavuyeko. Inabidi ufanye examen ijue magonjwa nyuko nayo nijuko vilitokea. Le 29 dimanche chandaza ngaha ndabwira umuvyeyi ndayimubwiye arasengera amaze kunsengera arambwira ati mafiye uratabawe. Akanambia binti wangu unaokolewa. Mercredi shanjana amerzilta umudokiteri yari yantumye ambwira ati nta kibazo na kimwe ufise. Wakanambia hauna tatizo hata moja. Ati mugabo kubera ijya placenta yari yamaze kononeka kwa ajili ile placenta bisaba ko dukura y'umwana kugira ntagire ikibazo. Inabidi tutoe mtoto ashira kuri programme ya cesarienne le 9 z'ukwindwi. Wakanitia ku programme ya cesarienne le 7 ndaza mu gikorane. Vuga ngo le 7. Sema le 7. Ndasenga ndavuga nti Mana umuvyeyi yaransengeye ariko nimba niro 7 shitse muri iki kibanza uzojane nanje itariki 9 uzonzigame unzigamire n'umwana. Wende nami tena unilinde. Tariki 9 ndagenda. Tarehe 9 nikagiye. Nilipoenda bivanye n'ikibazo nari ifise. Nari izi ko nshikira kuri cesarienne. Nilijua ndafika cesarienne. Ariko umudokiteri acambwira ati turinda kugushira kuri déclenchement. Tutakutia mu déclenchement ni ya provoke ibise. Ya kuprovoke machungu. Iyo biprovoka ikiprovoke kuvuga ya placenta yacipasagurika umwana kayijya agacapfa naje ngacapfa. Inapasuka ya déclenchement baranyishirako bayinsizeko. Walipoitia bantu b'Imana mu nkomera amashi Imana ni nziza. Kikweli nipigieni Mungu makofi y'umwema. Ya déclenchement bayinsizeko baranyinjiza muri salle d'accouchement. Wakantia msalle d'accouchement. Nukuri nta gise na kimwe numvise. Hakuna machungu nimesikia mwiyo déclenchement. Ahubwo haguma haza indirimbo ikugwa n'iyindi indirimbo ibaze bitega ngo wumva igise ukaca wumva indirimbo mana. Waze unataka kusikia machungu unasikia nyimbo. Ujya muganga usanga ariko akurikirana abavyeyi bari kubise aratinda arambaza ngo madam kuko umuririmba umuririmbi uko mwimbaje nikamwambia ndio. Nico gituma nguma numva uririmba. Ndio maana unabaki unaimba. Ya déclenchement nayiriweko umudokiteri yageze kumbwira ngo nje muri bloc 19h. Daktari anambia ku bloc 19h. Ya 19h ndagenda muri bloc ngiye muri bloc barantera anesthesie ariko bageze kuntera anesthesie nja numva impemu ziriko zimera nk'izigenda. Nikasikia pumzi. Shandabwira umanesthesiste ndamukoresha singe nti impemu ziriko ziragenda. Nikamwambia pumzi. Acashiramwa ama oxygene agenda neza. Vikaenda vizuri. Amahoro n'umwana. Tukatoka amani na mtoto. Jeudi twirirwa ngaho n'umwana. Vendredi umwana ndabona aryamye nanje njyamye ariko umwasi agomba nyaga umwana ntabizi. Anataka ninyanganye mtoto sijui. Sinzi ngene nko saa 8 haje umuganga wa mbere avuga izina ry'iwanje ngo Anike Anike yuko hapa. Sema umeze neza. Uko sawa ndio. Waragenda. Wakabiri aragaruka. Wapili akarudi. Anike aringa. Anike yuko hapa umeze neza. Uko sawa. Wa gatatu. Siku wa tatu. Shanda mubwira nti hari ukuntu umwana ahema nabi. Kuna gisi mtoto apumui vizuri mnitizami. Bwari ubutabazi bw'Imana. Agiye kuraba umwana. Alipoenda tizama mtoto. Asanga umwana ibirenge byamaze kwirabura. Biguisha kwa nyeusi. Arikahema nabi. Yuko napumua vibaya. Umuganga yamukuye ngaho yiruka ati abakugwaje bansange muri neonatology. Bacha baragenda bageze gushika basanga umwana bamushikanye mwama oxygene. Walimtia kwa mtoto wa oxygene. Naciye ndondera Celestin nko maseze ndamuha ifoto ndamubwira nti yirungikira umuvyeyi asengera umwana kuko ntameze neza. Amafoto yo mu bitaro mfise telefone yanje isigaye irita mashambre yose muri pressereje. Celeste ndayimuhaye acambwira ati yamusengeye. Dimanche umwana baciye bamumpa ameze neza. Dimanche mtoto walimnipatia yuko vizuri. Ataba wewe
uyu musimba. Thank you.